Amahoro y'Imana abane namwe mwese abakunzi b'ikiganiro gusenga guhindura ibintu. Jewe ndakibashikiriza nkaba nitwa Pastor Nduwimana Joseph. Turabipfurije umwaka mushasha, ubaye umwaka wo kururanirwa. Twagomba dusangira ijambo ry'Imana ryanditse hariya muri Yesaya, igice cyaho ni ca 6, niho tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Igice cyaho ca 6, Yesaya 6, niho tugiye gusangira ijambo ry'Imana, kandi ndizeye ko riza gufasha umutima wawe ku rugero rukomeye cyane. Iryo jambo ry'Imana reka dusome. Turasoma umurongo wa mbere. Yesaya 6 umurongo wa mbere. Mu mwaka umwami Uziya yatanzemwo, nabonye umwami Imana. Niryo jambo tugiye gusangira, ritari rinini cyane ariko ririmo ubushobozi bukomeye cyane. Rero iki kiganiro kigizwe n'intahe, kikagirwa n'amasengesho n'ijambo ry'Imana. Uraza gusoma ayo murongo uragufasha, ariko kandi urakurikirana intahe mu mwanya zagutse nini. N'umwanya muto uraza kumva intahe zishobora kugufasha, ariko ukeneye ibyagutse, andika Pastor Nduwimana Joseph. Urabona intahe zikomeye cyane, utwumiza ibintu bikomeye Imana iri kirakorera abantu. Yesu rero agufashe. Iri jambo turabona ngo mu mwaka Uziya yapfiriyemwo niwo Yesaya yaboneyemo Imana. Yesaya yabonye Imana inyuma y'umwami Uziya apfuye. Yari mubyara we, yari amaze imyaka 25 atarabona Imana. Uziya twomugereranya niki? Uyu mwanya biraboneka ko Yesaya yishimanira cyane Uziya. Mu yandi majambo, Uziya ashobora kukubera intambamyi igeragezwa rimaze iminsi imbere yawe. Uziya ashobora kuba icyaha cyahagaze imbere yawe. Usomye neza ku murongo waho wa 5, harakwereka ko icyabujije Yesaya kubona Imana byari ibyaha, kuko ngo yaba mu banyaminwa yanduye. Rero birashoboka ko nawe ntushobora kubona Imana ukibesha, ntushobora kubona Imana ugisakuza, ntushobora kubona Imana uciba, ntushobora kubona Imana ukiri umusambanyi, imboregwa, umunyarusaku, umunyamacakubiri, umunyenzigo, umunyabwibone, eka ibyaha byose by'ishyano. Ufise kuja kamere yananiranye, kuja mu bapfumu, aho ntushobora kubona Imana, kuko Imana ntushobora kubona Imana uri mu byaha bimeze nk'uko. Rero ubwibone nibwo tumubona Imana. Hari abantu benshi, kuko ikintu cyose uri kurakora kigira shebuja. Mu gihe rero ukiri mu busambanyi, mu bubeshi, mu mboregwe, mu nzigo, mu byipfuzo bibi, mu ndahiro, agakuku k'abantu kanaka, ntabwo ushobora kubona Imana, kuko ivyo bintu uri kurakora shebuja wabyo ni Shetani. Kandi Imana ntishobora kugendana na Shetani, kandi Imana ntishobora kuba ku ruhande rwo kwa Shetani. Ugomba kubona Imana ukora ibikorwa byiza. Nasomye ijambo ry'Imana ngo mbega hari ikindi kintu hora kugomba katari gukora ibyiza no kwicisha bugufi. Matayo igice c'7 nasomye ijambo ry'Imana ngo kuvuga ngo mwami mwami ku murongo wa 20 siko kuzotuma ubona ubwami bwo mu ijuru, turetse ukora ibyo Data wo mu ijuru agomba. Kugira ubona Imana ni ugukora ibyo Data wo mu ijuru agomba. Naho abantu batabiha agaciro, naho abantu babitituye, naho abantu basa n'ababifashe minenegwe, naho basa n'abantu menga barageze mu ijuru, naho basa nkaho menga Shetani niwe bagize Imana, naho ubona abantu batagitinya icyaha, batagitinya n'Imana, naho abantu menga bafashe ivyera n'ivyirabura barabisukiranya, naho abantu bafashe ibintu bakabigira nk'ibintu menga bisa n'urudubi. Ndabigereranya n'urudubi, kuko urabura umukozi w'Imana, ukabura umusenzi, ukabura umukizwa, ukabura uvuga ukuri, ukabura umuntu akijije, ukabura umuntu yihanye, ugasanga ibintu byose mbere inahe biragoye gushingira inahe umuntu. Ariko Yesu yavuze amajambo akomeye ngo muzobamenyera kubyo bama. Ijambo mfise turiko turavugana, ndagomba kubona Imana. Ariko kandi nkaca nibaza, nindabona Imana abameze gute, abasa gute? Kurikirana intahe. Haleluya. Nabaramukije mwese n'izina rya Yesu. Haleluya. I greet you in the name of Jesus. Yesu yegushimira Imana yo mu ijuru.
ndetse I thank the Lord for protecting me, and I ended this last year very well. ndashimira umubyeyi wacu adusengera adahembesha hama ndashimira Imana yo mu ijuru arayimirije uyu mwana mubona nabonye inzoka nini cyane yirabura y'ubudomagu ndashima Imana ko yamurinze itamuriye ndacyenda kwega ndakwega umwana wanje I thank the Lord for preventing my child from getting bites from this snake. Imana y'umubyeyi wacu icyubahiro cyane. The Lord of our pastor may be praised. Turasabye muze muravuga icyo Imana yakoze mutarinda kuzunguruka kuko dufite umwanya muto muvuga icyo Imana yakoze murasanga umumbere. Yesu nashimwe. Praise the Lord. Nanjye ndashimira Imana yo mu ijuru, Imana ya repentance. I thank the God of repentance. Jana muri repentance 2020 Repentance Imana ihamira akazi mu buryo butangaje. Imana irantabara impa guheza amashuri byari byarase kugabazimu. None Imana yarayimiriye neza yahampereye urugo. Nari narasenze Imana ngasaba Imana uzume umugabo atazosohora ishengero. Ndavuga nti sishaka kugendagenda mu mashengero kugenda mu isoko abura ikintu urugomerera hanyuma akaja ku isipasiyoni, ariko jewe Imana yo mu ijuru ndamushaka hanyene none Imana yarabikoze ndayishimiye abumvise gushima kwanjye. I thank the Lord for helping me finish my studies, and He gave me a husband from this church in the name of Jesus. Yesu nashimwe. Praise the Lord. Ndashimira Imana n'umubwire wacu kuko Imana yarakoze. Ndashimira Imana muri uku kwezi kwa 12 kuri naramerewe nabi. Hanyuma urumva nararyama ngo nje kunkubita kamubita ingunda nkabona ibintu by'amakamere bijya mu mufungu biza bifata bijya mu mwanya w'amatariki mbere Imana yakoresheje ko kavuga ntibyari byoroshye, ariko Imana yarantabaye. Ndashimira Imana y'umubwire Imana iragucyubahiro. Hanyuma ikindi nacyo igihe twari muri makesha ngaha ukuri narasenze Imana ndavuga ati Imana mfasha ijya kamere ishavu kuko byinshi Imana ishimwe sa n'uwabitsinze, ariko hari ukuntu kamere y'ishavu nkambwiye nawe nashaka kubijura, ariko nsaba Imana ko yomfasha sinze ndishura. Itariki zibiri rero niho umuntu yanduka guhera saa 11 gushika saa 1:30 ndaruma abantu bose baratangara ngo kosa kakiza, ariko ndashimira Imana nazo amaso tukusanya yazungutse mu maso ndashimira Imana ya repentance. Bijya joro naryo yaragoye cyane nakundikiye iki kubera cyo nduka amaringi acarambwira ati ntibishoboka ko ndabandareye nanjye ntabwo ndi mubwire mbungere ku gikorwa. Last night I had a friend who was very sick, aciye mfata telefone and I called my pastor. akanyikonekita n'umubwira ahagaze bwana arimo arasenga. He was here standing on the altar. Mfata telefone rero nikonekite n'umukozi w'Imana cyane. I connected my phone to the person. ndamusengera na telefone avuga neza ashimira Imana. Pastor prayed for me, muri iryo joro kubera mu and my friend was very sick, and my friend got healed in the name of Jesus. Hallelujah! Yes, Ashi. Praise the Lord. Shengero ry'Imana igitumye mpagarara ngaha. Church of God, the reason why I'm standing here, Imana yanyuye iminsi yo kubaho. the Lord added me the days for me. Nari nje gusenga ngeze ajya ku Kamenge ndi kuyikinga. I was on my way coming to church. Hanyuma haza agatukutuku kaca karamboma ngaha kuca kw'ivi sinamenye naguye. And the motorcycle came across me, Nubwo Imana yanyuye iminsi yo kubaho. and I fell off. Imana ndayishimira cyane. Kandi muze muhanga amaso Yesu, muhanga amaso y'abantu. Kuko amaso y'abantu bobo naho utabaza utizeye Yesu nta kintu na kimwe ushikaho. Jekera mpambaye nk'ikintu navuga we mama ndapfuye napfuye. Muga naciye vuga Mana reka ndapfuye Mana yawe. Mana ndagusaba ikiganza cy'umubyeyi wawe kimbone ko ngaha ruve ko bwiza nge numva menye ikintu kije ngakifashe uku numva bwababare hacaza umuntu hajya ku Kamenge none madamu ari kugenda kujya gusaba kumutakura muga n'ibikuru aca
bashusha amazi ngo kandi bacakuye ivi ndafata muri make cyane Imana yaragukijije ibindi byabaye byo gukangwa n'ibindi twabyumvise twashaka Imana yakurinze urupfu. Hallelujah. Hallelujah. I I thank God for protecting me. And I'm still breathing very well. Me and my family in the end of the year, we like getting sickness in our family. And we almost get tired. And in these last days that we prayed for this new year that was coming, that's when I knew that there were demons that were making all that things happen. I thank God for protecting us. Muri uyu mwaka no kuvuga abadayimoni batsinzwe gukomera amashyi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Umuntu abona Imana n'umuntu arondera mu nyonga zayo, n'umuntu yicisha bugufi, n'umuntu ayindishwa agashitsi n'icyaha, n'umuntu ayitinya. Kandi turabona ijambo ry'Imana yitwa Koroneliyo ngo yubaha Imana akayitinyana nabo mu nzu bose. Inyuma yaho ugusenga kwiwe kuraduga kubicibutsa imbere y'Imana. Hallelujah, hallelujah. Marayika araza aramubwira ati Koroneliyo, ugusenga kwawe kwaduze kubicibutsa imbere y'Imana. Ariko ugusenga kwiwe kwarimo kubaha Imana, ugusenga kwiwe kwarimo gutinya Imana, ugusenga kwiwe kwarimo guhesha Imana icyubahiro. None ndagusengere nizeye yuko ukwiye kubona Imana biciye mu guca bugufi, ukwiye kubona Imana biciye mu kuyubaha no kuyubahisha, ukwiye kubona Imana biciye mu kwicisha bugufi mu mutima. Bibiri ivuga ngo mwicishe bugufi munsi y'ukuboko k'Umwami Imana izobashira hejuru. Icyo ukabona Umwami Imana mu uyu mwaka. Ndanezerwa ku ntahe, ndanezerwa ku bitangaza n'ibimenyetso Imana iriko irakora, irihesha icyubahiro ubwayo, ikadukoresha nk'Imana, icyubahiro kikaba icyayo. Ndashima Imana kugira ngo n'Imana ibashe kugukoresha, no kuyinginga, no kuba hafi yayo, no kwitunganya, no kwitandukanya n'icyaha n'igisa nacyo, maze ukagira umutima umeze nk'uko Imana igomba. Ibyo bigatuma Imana yururuka ikagukoreramo. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Ariko kandi ntashobora kuvuga yuko hariho n'abafise ingabire z'ibitangaza ariko batakorana n'Imana. Ariko bivuga ngo kuko dukorana nayo, ndabinginga ntimuhabwe ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Hariho intaye nyinshi z'abantu bashinga cyangwa bakoreshwa, ariko atari uko Imana ibanezererwa cyangwa ibishimira. Ibyo ndabizi cyane, ndabizi gose, kuko intahe n'agakiza ntaho bihuriye. Agakiza karukwako, hanyuma ingabire nayo ikabukwayo. Kuko ndabibutse ko n'abapfumu barerekwa bagahishurirwa, ariko nagomba mvuge ngo ndagomba kubona Umwami Imana, ndagomba kubona Umwami Imana, kugira ngo Imana igukoreshe ibikomeye bivuye kuri yo, kugira ngo ugendane nayo uyu mwaka, ubone ukuboko kw'Imana, wumve ijwi ry'Imana, wumve imbabazi z'Imana, wumve ubutabazi bw'Imana, wumve Imana ikora ibitangaza, wumve guhumurizwa kuvuye mu nyonga z'Umwami Imana, wumve umunezero uvuye mu kuboko k'Umwami Imana, ubone ibikomeye bivuye mu kuboko k'Umwami Imana. Hallelujah, hallelujah. Ndagomba sengane nawe. Mana ndasengeye umuntu agomba kubona ukuboko k'Umwami Imana. Ndagomba umugirire neza, ndagomba umushigikire, mu amahoro yo mu mutima. Hagarika ibintu byose byahagaze imbere yiwe, cecekesha ivyadunze kumuzibiranya. Ariko nzi neza ko wavuze ngo mpamagara nanje ndakwitaba, ntabaza nanje ndagutabara, nanje ndizeye ko ugiye kudutabara. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Uyu muntu Mwami yagusize ku mutima, yakwizeye nk'Imana,
kandi agomba kubona ukuboko gukora k'umwami Imana. Ndasenza Imana icyo yizeye kimubereko, icyo ariko arasaba kibone. Urakoze mpemu yera, ndizeye inkomezi zawe n'ubuntu bwawe n'ibitangaza n'ibimenyetso bigiye gukurikira iri sengesho. Ndazi ko nawe ejo uzoshinga intaye, ndazi ko nawe uzoturondera kugira ngo ushinge intaye y'Imana yakoze. Ububoshwe n'umugwanizi, ububoshwe na kamere kanaka, ububoshwe n'intambara itandukanye ivuye mu bintu kanaka, Imana nkorera imubera Imana yo mu ijuru birema kandi kabikomeza iruhura umutima wiwe. Uyu mwaka azoshinga intaye avuga yuko uyu mwaka ndakwipfurije ukwiye gutandukana n'iyindi myaka yose wabayemo. Ndipfuza gukora kw'Imana gutandukana n'imyaka yose wagiye ubamwe, kandi ibyo birashoboka. Ndizeye ko hari icyo Imana ibasha gukora kuri wewe mu izina rya Yesu, amen.